Gushima ni vyiza bituma uwaguhaye uwagukoreye iciza akongera canke agukorera n'ibindi. Ndabaramukije amahoro y'Imana, nizera ko mumeze neza umwe wese aho aherereye. Gushima ni umuco mwiza, ni ikintu buri muntu wese akwiye kwitwararika gukora. Ugukoreye ikintu gituma umushimira iyo ubikoze bimuremamwo umwete wo kubandanya gukora ivyiza. Nta muntu n'umwe ataryoherwa bwiwe urakoze. Bimuha kubona agaciro ko gukora iciza. Ndazi ko bigorana kuri bamwe kubivuga kandi bavyifuza, ariko birakenewe. Bifate nk'ibisanzwe ubibwira umuntu, biraryohera amatwi avyumva kandi biranyura umutima uvyakira. Ntaco bigutwara kuvuga urakoze. Hari utuntu twita duto umuntu ashobora kugukorera ntuduha agaciro, ariko twibukanye ko gushima bituma uwaguhaye akongera canke gukorera ikindi. Ivyo Imana iduha canke ivyo dukorera, ico yaduhaye ku musaraba c'agaciro, agakiza, niyo ngabire iruta izindi dukwiye kwama tuyishimira. Kandi tukanezerererwa ku munsi ubuzima iduha, tukama dukenguruka. Kuko yaduhaye ubuzima ni iki kizotwima. Fata umwanya wiyumvire, abakugiriye neza ubibashimire namba utari bwabikore. Rega ivyo bakoze ntibategerezwa kubikora kuko n'ikimenyamenya. Ivyo bagukoreye hariho abandi benshi bari babikeneye ariko batabironse. N'amahirwe wagize. Shimira Imana yaguhaye ubuzima ikabinakurinze. Shimira abavyeyi, inshuti canke umuvukanyi bakoze ivyo bashoboye vyose ngo ugere aho ugeze. Shimira waguhaye aho uba, shimira wakuguriye ikaramu, shimira waguhaye ico ufungura canke ico wambara. Shimira waguhaye akaryo ko kwerekana ico ushoboye mu gihe kanaka. Nshimira nanje ndakwibukije gushima. Gushima si kwerekana kuciriritse, ahubwo no kwerekana ko wibuka kandi uha agaciro iciza wakorewe n'uwakigukoreye. Gushima bigaragaza umutima uciye bugufi, nta uzogusuzugura. Uretse ko bizobatera intege zo kubona ko ivyo bakoze bakwiye kubikorera n'abandi. Uriko urakora igikorwa c'iteka nawe utazi kuwushimiye. Rega gushima harimo n'umutima w'urukundo ugaragarije ivyo ushimiye. Umunezero umuntu agira yumvise uwumushimira umwibagiza imiruho yagize canke ikiguzi yarishe kugira agukorera iciza yagukoreye. Menya neza rero, ineza nikorwa n'ufise vyinshi, ikorwa n'ufise umutima munini, umutima utanga. Kandi ikorwa n'uwatahuye ko ineza itabora. Kora iciza ugihema. Nico gituma ndakubwira ko atagito utoshima. Reka gutoranya. Abantu bagenda bafise vyinshi bakora. Iyo ubaye mubo bakorera ukaronka akaryo ko gushima, uzoshime. Ndabashimiye ukuntu mukomeje kubana natwe, mukomeze kudutera intege no kudufasha gushikana kure ubu butumwa wumvise bwofasha abandi. Imana ibahezagire, turasubira vuba cane muri video ikurikira. Yesu abahezagire cane.